Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 10 Ruheshi umwaka wa 2021 inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru y'ikirundi agizwe ahanene n'ingingo nkuru zikurikira. Intwaro y'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaranzwe n'ubwicanyi niyarakwiye kugwa imboneza yamaho mu gukunda igihugu. Ivyo bivugwa na Alphonse Rugambarara umunyepolitike wo mu Burundi. Gushika uno munsi nta tegeko rigenga ivyo gutorana ririho mu Burundi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi widogera abategetsi ko aribo badashiramwo ugushaka kugira iryo tegeko rishigweho. Muraza kubikurikirana murano makuru. Uburundi bufise ideni ry'umurengera. Umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana akibaza nimba hoho ayo madeni afatwa akoreshwa kureza y'igihugu canke abanyagihugu. Idonido ni mukanya isase. Kubona Petero Nkurunziza yitwa imboneza mu gukunda igihugu ngo birimo amahinyu n'imiburiburi yo vyitwa nabo bari basangiye ivyiyumviro vya politike, kuko hari abandi bavuga ko atabereye kuba imboneza yamaho mu gukunda igihugu bafatiye ku vyamuranze akiri ku butegetsi. Muganga Alphonse Rugambarara yahoze ari umunyepolitike agafata akarorero ku vyavuzwe n'uwahoze ari umushinga amateka Fabien Manchiganino imbere y'inama nshinga amateka naho yabizize. Manchiganino akaba yari yavyiyamirije afatiye ku bwicanyi bwaranze intwaro ya Petero Nkurunziza. Kurikira Alphonse Rugambarara. Aho sinovuga ko ibintu byinshi cyane. Hariho umushinga amateka yitwa Fabiano Manchiganino, nibaza ko yabivuze bikwiye. Jewe ndi impunzi, narinzi yuko nashize umukono ku masezerano azana umwumvikano n'amahoro, ariko nabaye impunzi. Ni kubera iki? Kubera intwaro itadufashije kugira ngo tubeho mu Burundi bwacu, tubeho neza. Hariho n'ibindi byinshi tutorinda kudondagura, no gusaba ko usubira kumviriza ibyo Manchiganino yavuze kandi abivugira mu nama nshinga amateka. Jewe rero nk'umudemokrate ndumvira koko umushinga amateka yavuze ijambo nyaryo, mugabo yarabifungiwe. Murumva ko rero intwaro rusange, intwaro ya demokrasi turacayinyotewe. Turazi yuko nko mu bihugu bitandukanye hariho abantu bagira ibyubahiro kurusha abandi. Abaperezida bose ntibagira ibyubahiro nk'abandi bose. Rero abaperezida bose bategerezwa kuronka icubahiro, ico ni cambere. Bivana rero n'ivyo yaranguye mu buzima bwiwe. Hariho rero abashobora gushima ibyo yakoze, nk'umugambwe wabo urabishima, mugabo iyindi migambwe idashobora gukora ku mugaragaro simbona ingene boshobora gushima ibyakozwe. Ivyo ni politike y'umugambwe uri ku butegetsi. Mu kiringo cabo bakiri ku butegetsi bariha uburenganzira bwose bwo gushira imbere ibyo bifuza byose. Ibyo si kibazo, mugabo bama bamenya yuko inkurikizi zihari, kuko igihugu ntikiguma ku kiringo kimwe. Igihugu kiratera imbere, hari imyaka n'imyaka izi imbere. Abari ku butegetsi ejo hirya y'ejo si bari ku butegetsi ubu, si bazoba bari ku butegetsi hirya y'ejo. Ugushaka guke kwa politike niko gutuma kugeza n'ubu atategeko rigenga ivyo gutorana mu Burundi rijaho. Bivugwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Jean d'Arc Zaninyana umunyabanga mukuru w'uwo muhari akamenyesha ko naho iryo tegeko ritarajaho hari gihe abakenyezi n'abigeme batorana iyo bituye ubutungane, gutyo bagashobora gutunganirizwa bagatorana vyaba ibisigi vy'uwo bari bubakanye canke vy'abavyeyi. Tumukurikire. Igihugu cy'u Burundi gushika kuri ino saha kiremeza itegeko rigenga gutoranya kw'abarundi abagore n'abagabo
ico twita la loi sur la succession et libéralité. Ico bikoze hari kenshi ibwirizwa shingiro ringanisha abagabo n'abagore, hariho kandi n'ayandi mategeko urubanza rwaciwe na sentare la Cour constitutionnelle mu ngingo yayo RCT amajana 261 aho iyo iza inganisha abakenyezi n'abigeme kandi gashira ku rugero rumwe abahungu n'abakobwa. Twovuga rero ko kuri no saha atategeko ngenderwako ryoba rigenga ayo uko gutoranya ko gore n'abagabo, ariko hariho ingingo zimwe zafashwe uno munsi iyo hageze yuko bavugira agateka k'umukenyezi, kenshi abantu bigenga kugira ngo uyu mukenyezi wo mwigeme ashobore gutorana kumwe n'umushinga ntahe. Icabuze nibaza ko ari ugushaka kw'inzego cane kuko iryo tegeko rimaze iminsi myinshi cane gose riri novuga muri tiroir y'inama nshingamateka. Ni itegeko rimwe na rimwe usanga rikora ku materre foncier, ku matongo. Mukaba muzi neza yuko amatongo mu gihugu c'u Burundi ari ikintu gikomeye cyane kuko bisa nkuko vyerekana umuryango wabo ba nyeneryo. Umukobwa rero ko agenda akarongorwa akaba mu wundi muryango, ni ibintu bigora cyane abarundi ko kumva yuko iyo muryango ibiri ishobora guhurira hamwe hama bagashobora gusangira iryo tongo. Ikindi naco twovuga nuko hari ibintu bitandukanye, hamwe tuvuga tuti mu amatongo ya ruguru hamwe n'amatongo kenshi usanga ari mu bisagara, kuko kenshi abavyeyi mu bisagara abakobwa usanga kenshi bemerewe gutorana, ugasanga nta kibuza yuko umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bashobora gutorana ivyo se canke nyina asize. Hafi miliyaridi ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi n'iryo deni leta y'u Burundi ifise. Ivyo bigasubira ko ufatiye ku bantu miliyoni 12 z'abarundi, umwe wese kuva ku mwana muto afise ideni ry'amafaranga ibihumbi 300. Iryo deni naho ari umurengera, ico ngo ntikibuza yuko abana biga bicaye hasi, kukura intebe, ibiraro n'amabarabara bikaba vyirirwa biracika, eka n'izindi nyubakwa za leta zikaba zikeneye gusubirwamo. Abahinga mu by'ubutunzi bakaba bafise amakenga ko naho leta isaba ayo mafaranga ashobora kuba adakoreshwa neza. Faustin Ndikumana numwe muri abo bahinga bafise amakenga, agasaba ubushikiranganje bw'ikigaga ca leta gukoresha izindi nzira goronkamwo amafaranga kugira igihugu kireke kuguma cama mu madeni. Mwishiraga parseme turavye amafaranga leta izokoresha uyu mwaka izotoza arenga miliyaridi 1.5. Turafise impungenge turavye ideni ry'u Burundi bufise aho rigeze, kuko riko riragera rirenga gatoyi miliyaridi 3.7, kandi ayatozwa mu gihugu ari miliyaridi 1.5. Urumva ni ideni ni nk'incuro 2 n'igice ayo dukoresha, ariko iryo deni kurashikira hafi 60% hafi ya bimwe twita PIB. Ideni ryo hagati mu gihugu ryonyene rigeze ku miliyaridi 2.7, iryo hanze naryo ku miliyaridi 1,000. Tutavuze rimwe bya service de la dette, no kuvuga inyungu baza barariha kubera iryo deni ni miliyaridi 50 ku mwaka. Nico gituma rero tuvuga tuti uravyo deni none deni gufata ideni mbwa tukaba dukeneye ibintu bikorwa byinshi bikorwa mu by'iterambere by'amabarabara bitarakorwa byinshi, mugabo iryo deni kaba rigeze hiyo kuvuga tuti twarashikanye ideni ryo hagati mu gihugu ry'amamiliyaridi 2.7, mugabo kabona hariya nyina hariya intebe z'abana ntazihari, abana biga bicaye hasi, ugasanga amabarabara karatujana, ibiraro iki. Tushaka tuti iryo deni ryafashwe kugira akeze iryo deni ryafashwe kugira rirangura ibiki.
turakere kuzarire turara kuko ideni ni uburenganzira abandi bakaza barabimenya kuko nibo bazoriha nibo baririha amakora atozwa nyuma ariko ararira iryo deni nabantu bategeza kurira urumva rero nuko twosaba kubushikiranganje bega ca leta bwo kenyera kuko turana ko hagati mu gihugu hariko haraba isaganirizo riko kurabura kuravye n'amakori nyene ari karagma aduga kugira bije y'igihugu ariko yose kwisununura mugabo umwenda ukagumuduga gutyo urumva yuko ni kibazo kuko mu 2014 umwenda wo hagati mu gihugu wari ukiri ku miliyaridi igihumbi mugabo wigwijwe n'inshuro zitatu zirenga mu myaka mikeya twibaza rero yuko ari kibazo kuko ubu twatugeze twita relance économique tugeze kuraba yuko ingene twashize mu mugambi ujya mugambi w'iterambere plan national de développement tukawevaliwe none nyuma twarafashe iryo deni ubwo hari imigambi twashize twaranguye mu rujya mugambi wa plan national de développement twaranguye iyo byose bya covid-19 biriko biraza ibi biza vy'imyuzurira ko birahanga igihugu ni vyinshi rero naye mabarabara twatwame tuvuga n'ibiraro urumva ibihanze igihugu ni vyinshi nari turimbira tuti iryo deni ryo bajyafara nico gituma dusavye ko leta yoza aritondera ingene madeni yongera kandi n'abanyagihugu bakayimenyesha bita démocratiser endettement kuko n'uburenganzira bwabo kumenya kugira na leta imenye ingene ishobora kuzirafata ingamba ncwita umushiranganje mbega ca leta burakene kurondera ubundi buryo ingene busahiriza n'ibindi bihugu birabikora nibwo kwicara ngaha rero ngo kumvuga ngo hagati mu gihugu kandi tubona ko hagati mu gihugu isaganirizo ririko riragabanuka hanyuma turavye rero n'iryo deni urumva miliyaridi 3.7 ku miliyoni 12 z'abarundi ni hafi mwe wese Burundi yotanga nka 300 aho rero tuvuze n'umwana wo muri primaire twaharuye par tête n'uruyoya niki wese gatanga 300.000 bari nk'ideni rya 300.000 nuko vuga ari nk'umuryango umuntu ategeza kugira nk'umuryango ufise nk'abana batanu niki n'umugore n'abana bocuri nka miliyoni 2 n'ibihumbi 100 urumva iryo deni riko bari nini kenshi barashobora kuraba ideni par tête d'habitat nukuvuga umunyagihugu wese bayitwa kura yanga ku miliyoni 12 z'abarundi urumva rero turasaba yuko ubushikiranganje cyane birika ca leta bugira kigoro n'ahandi n'ibindi bihugu birabikora mobilisation de ressources n'ikintu gikomeye ugumye mbona ivyo hagati mu gihugu gusa ugira iki ntacubure karafa nta muco umuntu bari karafasha igihugu ciwe Afya Bora ni kigo cihaye umugambi wo kuzakirafasha abantu bose barwaye bashaka kwivuza baba abari mu mahanga canke abari mu Burundi kugira bashobore kuvurwa neza ico kigo kikaba kigizwe n'abantu 151 bose bize ivy'ubuganga kuri uyu wa gatatu ico kigo kikaba cahaye amasertifika ugwaruka 47 gwahejeje inyigisho kubijanye no gufasha uwurwaye kurikira Eloge Nineza arongoye ikigo Afya Bora. Semao Afya Bora ni centre médical d'accueil accompagnement et d'orientation ni kigo cihaye ihangiro yo gufasha abantu bose bagwaye canke bafise ivyo babaza mu bijanye n'amagara y'abantu tukubafasha kuborienta kubabwira aho bo kwivuza bagashikira ubuvuzi bwiza nyabwo baba bavuye muri Kongo canke muri Tanzania bashaka kwivuza ibujumbura canke abibujumbura bashaka kwivuza mu mahanga nkabivuza mu Rwanda muri Kenya Afrique du Sud muri Ende canke Iburaya canke muri Amerika abo bose turabafasha canke ufisi ukeneye umugarde malade gufasha kwaza umugwayi wawe aho se turagufasha mu kigo Semao Afya Bora turatunganya inyigisho kubera ntushobora kuvuga ko ubuvuzi bwiza mugabo atanyigisha abaganga bafise iki kigo cacu kirafise abamambre 151 n'abaganga batandukanye atakazi bafise nibo bamambre bacu rero hari igisata kijejwe kubatunganiriza inyigisho zo kugira ngo bungure ubumenyi bwabo bakabure ubumenyi bwabo babigisha uno munsi wo twaramutse dutanga izi certificate ku rurugwaruka 47 mu mici 3 batatu ba mbere baronkejwe urupapuro rwemeza ko bize inyigisho zo kwigisha abandi uburyo bwo gutabara cyo bitare premier secours muri secourisme hanyuma abandi 12 nabo baronka urupapuro rwemeza ko bakurikiranye le premier secours inyigisho zo gutabara z'ubwa mbere abandi 32 nabo baronka urupapuro rw'inyigisho bakurikiranye muri Semao muri rusange gufasha abagwaye muri no kubaka mu ntumbero yo kugira isuku mu gisagara ca Bujumbura ishirahamwe Great Art Vision Group ryaratanguye gukora utuzu twasubumwe ngendanwa
Darius Nyabenda ajejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe akamenyesha ko utwo tuzu twasugumwe twakozwe ku buhinga bujanye no kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Iryo shirahamwe Great Art Vision Group rikaba ryaritabiriye ihanishwa gurishwa ryabereye mu gisagara ca Bujumbura muri yondwi iheze. Darius Nyabenda arasigura uko utwo tuzu twasugumwe dukoreshwa. Twebwe dufise ama toilette portable ari mu buryo bubiri. Hariyo twita VIP n'indi yitwa ordinaire. Difference ihari nuko imwe ifite lavabo indani, iyindi lavabo tuyishira ku ruhande, ariko zikora cyo kimwe kandi ni amatoilette ari mu buryo bujanye no kurwanya ikiza ca coronavirus. Kubera ugiye kuraba ukungene zikora mu buryo tamaboko ukoresha kugira ushase, ukoresha amaguru, kugira ukarabe ukoresha amaguru. Hama aussi turagira n'amavidange yo mu mazu. Hama turafise n'ubundi bwoko bw'amasabuni dukora hamwe n'amaparfum. Ayo masabuni hariyo bita Gave Blue Soap, hariyo iyindi yitwa Green Soap. C'est-à-dire izo zose ko zikora n'amamititashe. Turazikoresha mu koza amatoilette, mu kumesa, mu koza imiduga, mu koza, mu gukoropa. Urumva zikora amatashi menshi n'amamitizaje. Ni kuri iyo nkuru rero dusozereye kwa no makuru. Turabashimiye kubona mwadukurikiranye naho ubutaha.